Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 28 ruhuma hatunganijwe inama kubunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amamoto. Iyo nama yatunganijwe n'urongoye zone Cibitoke, aho muri iyo nama yari yatewe iteka n'abajejwe umutekano komiseri w'intara ya Cibitoke ari kumwe n'uwa komine Rugombo. Iyo nama kandi yitabiriwe n'umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura. Intumbero y'iyo nama yari yo kurebera hamwe uko abakora uwo mwuga bo ukora bakurikije amategeko ndetse no kumviriza ibibazo abo bashoferi bunguruza abantu bahura navyo, hamwe no gutora komite izohora iserukira abo bagendesha amamoto mu gushikana ibibazo bafise mu bajejwe intwaro n'umutekano. Bimwe mu bibazo byashikirijwe nabo bunguruza abantu n'ibintu ngo abunguruza abantu barahohoterwa n'abapolisi mu gusanga aho imoto iparitse bagahita batwara urufunguzo rw'imoto, ngo abunguruza abantu bava mu zindi komine barapakira bakarenza bigaca byitirirwa abo muri zone Cibitoke. Ati hari amamoto apakira abantu bahetse fraude iyo bafashwe n'imoto igaca ifatwa kandi batabazi ibyo batwaye. Bagendeye kubabaza ko mu guheka abakiriye ko bobanza kubasopa. Ngizi inyishu z'utwara igipolisi mu ntara ya Cibitoke yatanze mu bibazo bimwe bimwe byashikirijwe. Moto yawe aho kuri umuzigo n'ukuntu byagenze yahuye n'uko adashaka kumviriza abantu, arakumviriza kumva ukuntu byagenze, ukumva aho nta muntu yazoca kwagiriza ibintu biriya. Bibaza neza ko yabitoranye wako umuntu muri parikingi bagasanga ni wagiye kumutora hariya ku ruziti, kuko ugiye ku ruziti biratandukanye. Ugiye ku ruziti dede yaguhamagara wagiye uzi neza ko hariya ntibaharangure cy'izi bazo zo kwihakana kandi turaba aho wakuye umuntu tuzofata ingingo tuyateranye. Intumbero n'uko atamuntu n'umwe yorenganwa, umuntu wese yohanirwa ikintu bivanye n'ukuntu yabiteguye. Aho rero kureme nta muntu azokurenganya, azoba amatohoza yimbitse, ivyo bice bihanirwa kugira yabikoze. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yari yitabiriye iyo nama, aho nawe yatanze impanuro zitandukanye, aho ahamagarira abo bunguruza abantu kubahiriza amategeko, gucungera umutekano, kumenya neza uwo bunguruje uwo ari we. Rero ambavu yo gushima ariko nagereka impanuro. Iyo umuntu aciye mu kaburimbo ugasanga umumotari mu moto 10 muhuye izihetse neza ziri ku murongo, ugasanga ntizirenga 3, indwi zose ni probleme birateye isoni. Jewe ariye mora magaraje jenyine nkabibwirira gikura mu mahoro ntarahamagara ipolisi kura, abandi nabo bakimbona bagaca bonyine bishonora. Mu by'ukuri bwa mbere twubaye kandi dusonera ikintu kikabuye barabyumva neza. Abahamagarira kandi gukunda igihugu mu kwijukira kwitabira ibikorwa by'iterambere, guseruka mu bikorwa by'igihugu bitandukanye mu gihe bakenewe. Inyuma y'iyo nama urongoye zone Cibitoke ari kumwe nabo bakorana baciye batunganya igikorwa cyo guhagararira abitoza guserukira abandi muri komite izohora iserukira abo bagendesha amamoto mu kubashikanira ibibazo bitandukanye bahura navyo mu kazi kabo ka misi yose. Uwatowe guserukira abandi nawe aratwiganira uko agiye gukorana n'abamwizeye ngo abaserukire. Amazina yitwa Kwizera Christophe, nkabasanzwe n'umumotari. Akazi kanje nkora nako kunguruza abantu n'ibintu ku moto, nkaba ndagakoze imyaka 15. Akaba ari je natowe kugira ngo nze ndongore abamotari ngaha muri zone ya Cibitoke. Ngo ikintu je ngiye gukora ku bamotari bagenzanje, icambere no gushira hamwe. Ikigira kabiri ni kugira ngo aka kazi kacu dukora kuduhura n'ibibazo byinshi cyane cyane byo guhohoterwa, ni kugira ngo uhohotewe ari umumotari mugenzanje ndamushikeko menye icyo kintu cyamuhohoteye ari cyo, kugira ngo
tubishire ku murongo. Ntago nzokwemera ko ari umumotari mugenzanje azohohoterwa ndiko ndabiraba. No kuvuga uzorenga amategeko yashinzwe n'igihugu hamwe na parking azohanwa kuko asanzwe abizi ko urenze itegeko biba yashinze ateza guhanwa. Hama musanzwe wa motari amakosa arahari. Amakosa arahari ntabuze. Hariho n'abahohotera abakiriya. Hariho n'abamotari bamwe nyene bakora ibintu by'escroka abakiriya. Ibyo birahari. N'amategeko rimwe turayarenga ko turabizi. Rero umuntu yakoze iryo kosa ategeza kurihanirwa koko ateza kwakira ibintu by'uwiwe. Mu kurangiza tubamenyesha ko iyo nama iri mu rukurikirane rw'amanama abandanya atunganywa n'urongoye zone Cibitoke, aho atumenyesha ko abakora ubuzi butandukanye, amashirahamwe n'amakoperative ndetse n'abenegihugu muri rusangi ko atunganya amanama atandukanye kugira amenye ibibazo bafise, guco bigatoregwa umuti, ibidatorewe umuti navyo bigashikirizwa abamukuriye.